tugurukire hariya kuri YouTube kugira ngo dushaye kudukurikirana muri benshi cyane dusaba ama commentaire yanyu mukanya gato nabwiye kuduza kwakira abasore bagera kuri batatu batuzaniye ikibom wumvise ikibom mwumvise hit song ya 2024 irangiza umwaka 2024 twaraye tuyironse muntu turasimbira kuri YouTube muntu taraja kuri YouTube simbira hariya Sadbi yamaze gushika kuri sambirizi yacu Buja FM kiganiro hit connection twamaze kuja kuri YouTube abasore babiri basanzwe bavuka mu ntara ya Makamba bamaze gushika ngaha mwisambirizi yacu Buja FM kiganiro hit connection turashaka ama views yanyu turashaka ama commentaire atandukanye ndizera ko meze neza cyane ndizera ko dushaka du feeling turyoherwe tugesho muri hit connection murazi ko ari samirizi yumvirizwa na bose murazi ko ari samirizi ishika kure cyane abari mu Faransa badukurikirana abari muri Belgique badukurikirana abari muri Ottawa badukurikirana abari muri Amerika badukurikirana abari muri Australia badukurikirana duciye ku rubuga rwacu rwa YouTube mwataka gusa Buja Media gira mugenzi wabwire ko mugenzi wiwe ko Sadbi yamaze gushika ngaha n'abasore bagera kuri babiri nabwiye ko imbere kwakira bano basore turakira amapere yanyu mutubwira ati indirimbo yamaze gusohoka ni yagutse Sadbi yamaze gusupportinga abaririmbyi bagera kuri babiri sumwe si babiri si batatu gushikino sara cha supportinga ariko akora collabo irenze novuga yakoze mwaka 2024 indirimbo tuza murayizi afashije umuririmbyi Linoji inyuma ya Linoji yashoye gufata abandi basore bagera kuri babiri basanze bavuka hariya mu ntara Makamba ariko ubu bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura akazi kabo ni basanze bagikorera bakoze indirimbo bari kumwe na Avin Smith ariko ubu bagikora indirimbo bari kumwe na Bizimana Abubakar Karumuca nk'Sadbi ndetse nibo tugiye kwakira mwisambirizi mu kiganiro hit connection turasaba rero ama commentaire turasaba ama appel zanyu kwa kundi nyene kujya twaba tubigenza kujya twama tubikora rero twakire amapere yanyu kuri 66 ubusa imbere yo kwakira abantu baririmbyi mu kiganiro hit connection nasaba kumana byarakunze kuri Trace Music amawazi munyima yesumzi ni Bizimana Abubakar Karumuca nk'Sadbi aherekeje batonya biwe nisambirizi yacu Buja FM kiganiro hit connection tuje kugaruka ku ndirimbo shasha y'abano basare batuzariye nga mwisambirizi yacu Buja FM n'abasore bagera kuri babiri nababwiye basanze bavuka mu ntara ya Makamba ariko akazi kabo bagakorera ngaha muri centre ville ndizera ko tuje kuyaga byinshi cyane kuno ndirimbo ifise iminota 3 tuje kuyaga nabo mu byinshene bitandukanye mwisambirizi yacu Buja FM numugwi witwa MUZIK nibo tuje kuganira nabo kubikorwa batuzaniye mwisambirizi yacu Buja FM ndetse mukuru wabo Sadbi akabahera bahezagiye akavuga ati bano basore negeza kubashigikira bano basore bashogoshokura cyane nico gituma nje kuganira nabo mu kiganiro hit connection ariko imbere ya byose rekana ngore kuri bano basore tubakire mwisambirizi yacu Buja FM abatari live musimbira ari kuri live kuri buga rwacu rwa YouTube mwatike gusa Buja Media muca mutubona live muco mubona Sadbi ucubona imisore ibiri batuzaniye gikorwa gishasha mwisambirizi yacu Buja FM kiganiro hit connection turatangurira he turahera hehe ariko imbere yo byose reka dutangure kwano bano basore batuzaniye gikorwa gishasha reka nangure kurinde nangurire kuri bano basore nangure kuri Sadbi nangure kurinde izina ninde amazina abavyeyi bampaye nitwa Nihuyan Jobel stage chanita Young G from MUZIK MUZIK watanga muziki gari muziki heze inane tangu muziki jena mugenzanje inane ba umwaka urageze yes warakoranye indirimbo muri kumwe na Avin Smith mwarakoze indirimbo muri mwenyene ubu mugikorana indirimbo muri kumwe na Bizimana Abubakar Karumuca Sadbi ino ndirimbo canke imbere kuja muri ino ndirimbo dukutangwa kwanza muri kariyeri y'umuziki beshane niba bazi ariko bagiye kwamenya inyuma gukorana n'indirimbo muri kumwe na Avin Smith indirimbo igiye kubashikana kure cyane ndetse yarabashikanye kure cyane mwarakoranye n'indirimbo na Sadbi muzikorana n'abaririmbyi atari bakenya ariko ndashaka runo rugendo rwanyu mu muziki wanyu bimeze gute muri kariyeri yanyu kuva mu Makamba beshane niba bazi ariko je turabazi musanze muvuka mu ntara ya Makamba muri abasore babiri kariyeri nyatangutse vyagenze gute kugira mushobore guhura mu muziki wanyu bon rero ukuntu twabaye mu muziki wacu twebwe akajwi okay vuga nk'uri muri vibe de bana ukuntu twabaye mu muziki wacu
bwa mbere na mbere mugenzi wanje twarakuranye and then bon twahageze igihe je ngenda nza kwigino nawe yari akiri Makamba hanyuma nawe arazino rero cha tuza turahurira ama vacances twaduze hama one day rero hariho freestyle yari trending sana freestyle indirimbo nyabaki kara kaboro ka Dorimbogo ya abanyarwanda hama cha turavugana na mugenzi wanje ati tugakorere ko challenge cha turavuga ati ni fresh twakoze na challenge ya rap wanashima hama turagenda ku producer wo mu quartier twambwira ati man tuje gukora kaboro ka 40 secondes 1 minute ati mwakore 30 undi 30 hama ukadusohorere aratubwira ati rero nta ka 30 kabaho ntaki atamahera kuguma ari yayandi kiza mwakore indirimbo yose je na mugenzi wanje turabiraba none turira amahera ku kantu ka 30 tika dukora indirimbo yose turakora indirimbo yose indirimbo yacu ya mbere yitwa Amonex hari muri 2000 combien aho hari 2023 22 mon père 2022 ya il 23 and then iyo ndirimbo bon twayikoze tuvuga ati tuzoyisha amatelefone yacu nta birenze nta ma YouTube rero mugenzi ari hana acha tubwira ati rero mwagashira kuri YouTube numva kameze fresh turagashira kuri YouTube nyine tuvuga ati it was joke and then indirimbo chatubonera kunzwe muri quartier Makamba yose urumva haize this man indirimbo isohotse chaturaronka deal novuga ni deal yagoze deal yayi iki igiteramo Natasha yakoze Makamba ndavyibuka dufite indirimbo imwe twumva turondeye ku ndirimbo imwe ko umara abastari mu Makamba hari za 2023 kuko uwateguye igiteramo yavuze ati ndonderera abapeti bari indirimbo ko ndayumva peut-être abantu bayikunze mu karere and then bacara turondera acha tubwira ati man turafite deal bimeze uko nuko turabwira ibyo dusaba turavuga ati bya bintu rero biri sérieux turavuga ati bitanguye tutanguye kubona birimo n'umusaruro turavuga ati tubikore yose sérieux mugabo apart y'ivyo hoye kwera je nari kwishure nawe yahejeje byaciye bigorana ntitwabandanije cyane gusa rero turaronka umuntu iyo ndirimbo nyene iciyashikira umuntu Alan Cool uwo manager wacu Buhuye udufashe mu mugongo mushikira and then acara turondera aravuga ati abapeti mu bandonderere acara turondera tubarira ati bimeze gutya umuntu yoshobora kubafata mu mugongo ibintu tukabikoraho sérieux and then turamubwira ati ni fresh reka tubikore cha turakora indirimbo yacu ya mbere tuyikorera muri Kuza Music hari yo Joel yitwa Doucement feedback it was good turakora indirimbo yacu ya kabiri yitwa Forever feedback iba neza cyane and then turagira n'amahirwe yo gukorana na Alvin Smith umufana ndetse niyo ndirimbo novuga ati yashoboye kubaduza cyane niyo ndirimbo yashoboye kududuza cyane batumenyera ko nibaza ko ari ibyo kabisa ego washoboye kuvuga ati muri kariyanje y'umuziki natanguye umuziki muri 2023 muri 2023 ndibaza ko harimo baririmbyi benshi cyane wagiye urakunda harimo ba Big Fizzo harimo ba Sadbi harimo ba Lolilo harimo ba Kidumu eske indoto zawe zari zigushika hehe umuziki wawe wibona uruvuga ko nuri umunyagisagara uri Makamba kugira umuziki wawe ushikane mu gisagara byagusavye ibintu ngana gute bon ibi kugira umuziki yawe wanje ndawushikane mu gisagara novuga kuri jewe byantwaye inguvu zo novuga kugira ubushake bwo kuvuga ati ngomba nkora iki hama ndabe ico kivyara and then umva nkoze indirimbo ya mbere naciye ndonka umuntu afata mu mugongo ashobora kuvuga ati ndashobora kuriha indirimbo Bujumbura ya 400,000 ndawutware muri Kuza rero ivyo woye ndibaza nk'ubwa mbere kubera umuziki nta bintu
nta kintu kirekire nari bwawubonemwo sinari bwabijemwo indip ndibaza niyo 3 canke 4 isa naho nari kuzironka sinari ndazitwara muri studio ariko ubu aho bigeze ukuntu mbona music it was good. Umuziki uvuze iki kuri wewe? Bon, umuziki kuri jewe n'umwuga ukomeye cyane guhera muri bakuru bacu nibo turabira kakarorero ba Sabi turabona ubuye bahagaze neza navuga umuziki ubuye ndashobora kuvuga ati ndashobora gukora umuziki ukazontunga. Umuziki uragutunze kuri wewe? Yes. Ugutunze gute? Umuziki urantunze kubera hari ibintu byinshi ubuye nkesha umuziki. Nk'ibiki? Ndibaza harimwo bon katubigire secret. Yes, tubigire secret ariko riyaje wenyene nabwetsi n'abasore bagera kuri babiri basanze bavuka mu ntara imwe ntara ya Makamba ariko imbere yo kwakira onzi ndibaza ko tuzashaka tubwire onzi mwingene yashoye kutubwira kuri micro igira kabiri nibaje wenyene n'abasore bagera kuri babiri ariko baje baherekejwe na Sabi yarayuga igitseramo canyuma mu Birigi nakindi gitseramo ko kiravugwa atari ca Sabi gushikino saje ndabifishiye narabivuze nga mu kiganiro Hits Connect kuva Sabi ava ibubirigi nakindi gitseramo turabona kiryoshe. Yes, reka tuve kuri Sabi dusimbire kundi musore hariya meze gute? Ni bon kabisa ndashima. Izina Je nitwa MT ndi muri YM Music. Ego YM ifitsigura iki? YM Music no mugwi w'abasore babiri baririmbyi twagiye hamwe turavuga ati reka dukore umuziki tukore nk'akazi nkuko mugenzi wanje yajeje kubivuga. Novuga yuko iryo zina rero ryaje rivuye kuri kuwa twimviye ko yuko yotangura kudusponsoriza agashiramwe mitahe kubera iyo ndirimbo ya mbere nkuko yabibabwiye twayikoze nka featuring hama mu nyuma aratubaza ati mubona gute mugize nka team hama ndaba pushingire hamwe turavuga ati ni bon kubera n'ubundi twumvise umenga ni sawa bon turamenyeranye kandi twarakuranye twaragize rero duca turavuga ati reka dukora akantu kerekana yuko tubaye umwe like tugiye gukora ibintu nk'umuntu umwe sivyo nuko rero kwa Yanji jewe nitwa MT niko gufata rero Y itangura kuri Yanji hama na M itangura kuri MT tugira YM Music YM umusanze muri umugwi. Yego. Ibintu byo mugubura ziko bitoroshe nga muziki w'Uburundi tumaze kubona imigwi myinshi cyane yagira akora ariko ugasanga rimwe ugasanga bariko baravana nabi mwebwe muri ko mukora iki kugira uno mugwi uzobushore kubashikana kure cyane ubufate nk'umwuga wiwanyu? Urakoze ama Jenny aza yuko icambere nuko tubanza tukamenya ico turi nico turiko turarondera muri muziki kubera nibaza yuko ufise akazi umuziki n'akazi umuziki umufata nk'akazi mwebwe gute rero kubera nakazi kubera harajamwe imitahe harimo investissement burya ikintu cyose yamaze kujamwe investissement kandi iboneka kandi komeye bisigura yuko nta kukinegrije kugikora noneho ukavuga ati ngahanegerezwa kurondera inyungu so je nibaza yuko simvuze yuko abo baba baratandukanye canke abo byo byaragoranye yuko batabifata nk'akazi ariko muri twebwe muri YM Music nibaza yuko ubwa mbere turi family kandi turi muri Alan Kun Entertainment ni famille novuga ni famille ari kibaye canke ari akagorane kabaye turaja hamwe tukavuganira hamwe tukumvikana igikuru nibaze yuko ari umwumvikano hagati y'abantu babiri kubera abantu babiri nivyo baragoye kugira kubera ntimwa muhuje ama comportement ntimwa muhuje ikiniki so bisaba yuko tubumwe nimba ari muri YM Music no mu bindi byose dukora tuhurirako kugira ngo dukomeze twubaka izina ryacu twongere turonke n'amahera menshi kubera harimo investissement mirenze muko mukora iki kugira mushobore kuronka amafaranga canke mushobore kuduza umugwi wanyu kugira mushobore kushikana kuri nk'abandi? Bon, je novuga yuko ku ruhande rwacu turashiramwo ingufu nimba ari mu kwandika mu kuririmba kugira iki hama nkuko twabivuze dufise umu sponsor nawe akadusponsoriza mu bindi mu by'uburyo canke iki so nibaza yuko twebwane ni twebwe igikorwa dufise turitanga mu ngufu tugashiramo ingufu ivyo wacu nyene dushoboye twebwe babiri hama akaza ubundi nawe sponsoriza si umwe si babiri ni benshi kuko n'abafana nabo baradufasha bakagenda kuyiraba
bakayikunda naho baba badufashije nabo baba bafashe cyane yes reka rero twakire uwabaherekeje naho sonzi yitwa Bizimana Bobakar Karumu canke Sabi ariko akora igiteramo hariya kidasanzwe hariya mu Birigi yandikishije amateka novuga ko ari mu diaspora inyuma yo kuva mu Birigi nakindi show nimwe arakora mu gisagara ca Bujumbura ndetse tukaba twumwakiriye ubwa mbere kuva hariya mu Birigi ndetse bajanye hamwe n'umugenzi wacu Amipro barandikishije amateka inyuma yo kuri giteramo hariya mu Birigi cyane twagiye turavuga mu kiganiro Hits Connection ati Sadbi ni yugaye imiryango yose kuva Sadbi ava mu Birigi ibiteramo birahomba ugasanga haje abantu 200 canke 300 ariko Sadbi kuva habiri hariya amateka yaranditswe ibendera iraduzwa umuziki w'Uburundi urashika kure cyane benshi cyane bavuze ati Sadbi tumuhe diri zitandukanye tugende kora show mu Faransa za Swiss ariko Sadbi babwiye ati kujya nabikoze ubwa mbere kujya nakoze igiteramo ndi komeza Harmonize hariya baraprofise kugira ashobore gukora igiteramo muri Europe ariko navuze ati icanzanyeje ni show imwe ndasubira mu Burundi musubire kuntumako subire kuduga twarabibonye rero inyuma yo kuduza hariya mu Birigi yarakoze show idasanzwe ndetse yaramateka dasanzwe twashoboye kubona umuziki w'Uburundi wa Sadbi agiye gukora tour idasanzwe wa 2024-2025 ndavuga Bujumbura ndavuga Canada ndavuga Tanzania ndavuga Bubanza ndavuga mu Cibitoki ndavuga Ingozi ndavuga Muyinga urumva ko Sadbi agiye gukora tour ndavuga mu Faransa ndavuga German ndavuga Swiss na Sweden urumva ko uno musore Sadbi agiye gukora amateka cyane abantu bari hanze y'igihugu tour Sadbi agiye kwikora 2024-2025 yes ndizera ko agiye no gukora igiteramo hariya kuri Gera Plaza za kuno kwezi kwa 12 ndetse turaza kubivuga ko ariko imbere yo kumwakira ndashaka muje kuri YouTube murabe Sadbi nyera ashoboye kubegwa bano b'Imana asigafise n'umustiliste arenze sana fo sana yes Sadbi yamaze gushika mu isambirizi yacu Buja FM dusabe tumwakire neza cyane guys kujya mwamo bikora Sadbi turaguha ikaze uramusena ko arumviriza Buja FM Moro cyane abakunzi ba Buja FM abakunzi ba Buja Flavor ndetse n'abakunzi ba MUZIK checking now congratulations bro thank you bro ati kubera iki ndakubwiye congratulations man yeah kuva uva mu Birigi yeah nasho turabona nk'igi wakoze ati kubera iki twarashoye kubona abadaboje bakora show bigahomba twarashoye kubona aba Bface bakora show bigahomba bivuze iki kuri Sadbi no bivuze kuri je bon umuntu wese akora na schedule yiwe se schedule yanje baravuze schedule yabo twese tukorera muziki w'Uburundi muri rusangi ahubwo nibaza yuko ikintu cyambere iki kibazo kibaza bo kuko nibo bari in action gute no kwinjira muri staffs z'abandi ariko gerageje kuraba Sadbi kuva uva hariya mu Birigi ndazi kukurikana rezo sosio benshi baririmbyi bagenzi ba urazi ma problème yabashikiye ugasanga igiteramo cabikuba muri no weekend kirasibije ku munota wa nyuma ariko Sadbi kuva kora igiteramo hariya mu Biseri canke mu Birigi amateka yaranditswe ndetse n'abantu bahasho idasanzwe kuri Sadbi yes kubyerekeye performance ya performance iri up kandi level ugereranyije n'abarundi benshi bari bamaze kujayo uretse mtabakito muzi yamari so hot so ikindi nacho preparation ya concert nategeza kuba sure yuko imeze neza nkasuzuma everything imbere yuko mvanga ibujumbura kuko je ntiwambira ngo iburaya for what mu gihe je kintu ngiye gukorayo kitagenze neza ziko kitagenda neza rero byahagaze kuri organization gushira ikintu ukagishiramo umutima kugishiramo umutima ni ikintu kumenya ko defend droit zawe amategeko yawe no kumenya icyo ushaka kugira ngo ubashe gukora akazi k'umupromoter yaguhaye ariko rero iyo mama sezerano tameze neza ni usanga hazamwo ibintu bitameze neza kandi naco iyo utabura muri rimbi uri smart umenya gutandukanya ati Sadbi yamye yo ryari nanje nje yo biragoye cyane muri rimbi wenyine ashaka kubona
akankina promoter akabwira promoter iki kintu nuko bisaba smartness kuba artists ndetse n'aba promoters. Yes Sadbi, hari kibazo shaka kubaza ati kubera ki Sadbi tutambona nk'abandi baririmbyi ugasanga umuririmbyi tubonye mu giteramo kimwe ariko inyuma yaho ageze hanze araprofise n'aba managinga ibiteramo bakora ibiteramo ugasanga baramuprofise kubera ari hanze kuri iyo visa yiwe ugasanga yarafise igiteramo kimwe agiye gukora ibiteramo gera kuri bitandatu kubera Sadbi tutambona mu bintu nk'ivyo. Urabona iburaya haratandukanye cyane no mu Burundi hariya haba bene gihugu bacu bagiye aba diaspora bagiye kurondera amafaranga bagiye kurondera amafaranga rero si ikintu cyari cyo cyose gifa kubakura muhira kuko hariya abantu barakora cyane bari occupé cyane no kubaka ubuzima par rapport ya divertissement n'ibindi. Sasa iyo ugiye iburaya utegeza kujayo wateguye ego iburaya ukagenda bwati ngiye Belgique wateguye 3 semaines ya publicité sawa iyo 3 semaines 4 semaines 2 mois 3 mois ya publicité wahageze wakoze igikorwa cyawe cyakutwaye kandi wagize success kubera wakigiriye promotion ariko uza kuguhamagara ngo next week uzose mu Faransa urumva naho yo guha 5000 à 10000 dollars atateguye ni hahandi usanga ibintu biteguye nabi. Smartness ni hahandi umenya gutandukana business yawe no kuyiha agaciro kuvuga uti amafaranga azi imbere brand yanje iyo ubaha ko ego ariko benshi cyane bavuga ati Sadbi namenyegwa Sadbi twaramubonye ni yamaze igihe kinini cyane mu Bubirigi yamaze indwi imwe gusa cyane ariko Sadbi inyuma yaho twarashoboye kubona byinshi cyane induru ziba ku marezo sociaux ati Sadbi kubera iki ataje mu Faransa Sadbi kubera iki ataje guteramisha abagenzi barundi benshi cyane uziko Sadbi afise blend nini cyane Sadbi afise n'abafana benshi cyane bari hanze y'igihugu. Next time abantu bakora ama concerts urashaka kumbwira Sadbi naje ndakuzanye nka kuri main concert imwe cyangwa ndakuzanye kuri tour urumva je ngiye simba ngiye kuri tour ngiye kuri concert imwe mbagiye kuri concert imwe ngiye kuri tour nkamenya ati ngiye muri tour cyangwa concert imwe kugira ngo mbashe kugira promotion y'abari mu Faransa cyangwa ahandi hose nibaza yuko muri schedule nari mfise ubu Faransa nibwo ari burimo abantu bazi ko ngiye Belgium niyo bihagaze ego karagaciyemo bazi kuva ava mu Birigi turamuprofise atubwiye byinshi cyane kuvyerekeye urugendo ngene rwagenze urugendo rwagize iki kuri Sadbi rwagwigishije iki. Nibaza yuko iriya monde ari indi monde iri très avancé kandi ushobora kulaninga ibintu byinshi ariko ibintu wo kwigirayo hariya nibaza yuko atakamaro kanini byo kuzanira hano ahubwo ni adaptation ya music na area muri East Africa uri muri East Africa nibaza yuko ibintu byinshi wo byiga nka muri za Congo za Tanzania n'ahandi sino hari iburayi ni ibintu by'iburayi nyene ni dimensions turenze plus de 1000 ans ya écart icyo koroka ngira ngo no kwiga abashiki bacu bo kwiga kugenda bazana DPS ariko ikintu gihari hariya kutakwambara DPS hano ariko ikintu gihari hariya no kuguhiga amafaranga nico kiri essentiel par rapport no vuga yuko abantu bogira ico bigishije canke bo hanura abantu ngo bize hariya nabantu babaye imyaka myinshi sino hariya mbangiye mbona ibintu biri dimension zireze cyane izaha ndataka ego tuve kuri ivyo rero tuje kuri ivyatuzanye mu kiganiro Hits Connection. Sadbi avuze iki gufasha batonya biyo mu muziki music industry try running for so long kandi twari dufise na vision iyo vision niyo turiko turagirako nico gihari gusa nta kuvuga ngo Sadbi ndafasha YM music bego ndafasha ndatangaye collabo natanga splitting hitanga promotion y'umu artist ariko ahanini umu artist niwe yifasha kubera yuko aba afise indoto ziwe afise anashaka gushika hama je ndamaze kumuremarka nkamwemerera ko ari kintu yaba yakoze aba yamaze umwaka imyaka 2 yatanguye cyangwa imyaka 10 ikindi naco turiho kugira ngo tugire consortium usangire n'abandi cyane twe twatanguye
game yubu wumvise akubwira ati amaze umwaka umwe muri game ariko mu mwaka umwe agacaronka collabo niyi nivyo nashaka kumenya rero Sadbi kubera iki wahisemo bano basore ko collabo kandi batamaze igihe kinini cyane mu muziki urabona imyaka iragenda ibintu biragenda bihinduka ibyo twakoze twe du struggling zika struggle ni sacrifice twagize kuri aba bana nk'abaciriye inzira urabona ntibikwiye kubagora kuko iyo bibagoye bisanzwe twege twasanga cyo tuvuga duti twarananiwe kubera iki bo ba struggling nkuko twastruggling ako ni twananiwe twamye tugira rero kandi ikindi kintu bafise aba investors bamaze gutahura no kumva yuko music industry n'abana bayo bikenewe ko beinvestisa ugasanga abo Alan Cole baza management ishora ko gufata umuririmbyi kamu managing ibintu byiwe byose kamugeza kwa Sadbi ibyo nabyo ni ibintu bifasha cyane tutigeze turonga tutaronse ndetse n'aba brothers bacu muri industry ntago twigeze tuyipansha ko cyane ye kuraba je nka Sadbi naje nka Sadbi no one is ya Michael abongo mbengana iki ko naje nka Sadbi uretse ba Chanela nanje bariho kiragiza akantu kugira sho gufasha abatonya biwego kubaduzi ku muziki ziga sirago mwaronse mwebwe umva abatonya banyu nibashoye kuzironka mwebwe kandi umva c'est mieux comme ça bameze neza bakubita wa viewers izatari bana bano basore baratangaje cyane mu muziki bano basore baratangaje mu muziki kuva bino bintu kuva bitangura mu muziki nitwari gwabibone cyane ariko Sadbi umaze gukorana n'abarinzi batandukanye warahaye opportunity umaze kuduza abarinzi batari bakanye warahaye collabo Linoji sivyo Linoji gukwiza tuza 1 million cyari gitangaza kuri we byose byavuye kuri inde byavuye kuri Sadbi ariko ikindi naco mbashaka kumenya indirimbo kugira ishoho gisoka Sadbi atangura challenge hakirikana kubera iki atangura kugira challenge hakirikare kugira indirimbo itarasohoka yes ni strategies z'indirimbo biravana n'ingene nshaka promoting indirimbo nshaka promoting nka surprise nka promoting ntanguza aka video so ngagira challenge after video bivana n'ingene nshaka promoting indirimbo tara wayibonye gute kuri bano basore ye kwica papa we ntubumva abo hakujya ngwaho twaje tuje twari amavubi papa mwari mu byavuye urumva abana bano basore afise impano bazanya abana mu ngana abo hakujya sha ngwaho wa embaraje bano basore babonye bafise tari imeze gute kuri Sadbi barasara ni too much bro gerageje kurabana sanze uzirana umva fire ariko ndashaka kumenya ndashaka bano basore ndashaka bagire bavuze ikintu kuri Sadbi sana izina kuri Sadbi bon Sadbi kuri twebwe novuga yuko inka blessing tugerageje kubivuga sha ni histoire kabisa histoire arumviriza Buja FM ni washaka kumenya Guhura na Sadbi vyagenze gute reka tubibabwire en fait kuntu mvuze ati ni nk'umugisha kuri twebwe Sad ubwa mbere twebwe tukiri bato cyane mwakuze mumwumva mwakunze mukunda indirimbo ziwe mwashaka kuba nka Sadbi n'amanota menshi ku ishure bampaye kubera gusubiramo ibyo byo kuririmba kubera gusubiramo munsubize ibaze Fiora nkumva nyene like no ririmba naho numva ndiko ndaririmba amafuti bitari byo ariko nkumva no biririmba bikama n'amanota urumva so noneho rero hari n'igihe turi bato kubera twarakuranye n'uyu mugenzi wanje novuga yuko ni henshi turanabana hafi so hari igihe babatumiye reka ndabaha aka histoire barabatumiye twari bato cyane hari kera mwari Makamba nyene rero Sadbi aji Makamba yego twebwe twarakunda basi tuje nko mu vacances tukaja mu birori bakatujana nyene abakuze tukababona ariko urumva umuntu aji muhira naho urumva bari fresh so rero araza bari kumwe na Mkombozi ndabyibuka niga muri primaire bari kumwe na Mkombozi yaraheruka gusohora indirimbo kare katoto ari kumwe na Frank Generation 4 za kuri nani kukabare kara akitwa bari bamuhamagaye kuri hitwa kuri East Africa rero bon aragenda rero araza wumva impamvu mvuga yuko ari nk'umugisha nibuka yuko ico gihe jewe nari umwana muto
kandi muhira ndi Rasbon rero muherereze nyene baba bavuga ati we wa mwana ataha muhira rero harageze umusaza nawe urumva umuntu aza bwije aza kuza kubateramisha bwije so rero nibuka yuko jewe baraje kuntora muhira twamaze kwinjira baravuga ati Petit hageze gutaha oya nibikunda abakuru banje bose barataha ariko ndumva nyene like menga jewe ndabasaba kabisa je ndasavye mu ngumiza baravyanka ndataha ndinjira mu nzu ndabwira mutama kabisa jewe negereza ndamuvyura ndamubwira mze jewe mbabarira kabisa nje kubaraba urumva so ndumva nyene ndabishaka cyane ndabishaka urumva papa naravuga ati shana umupeta ngana nkuko ari amvyuye vraiment akambwira ibintu nkibi je sino mubanira reka peta agenda kuraba umukozi ati muherekeze bonda genda ndyohewe cyane gose kabisa ndavuga ngiye kuraba Sadbi rero nkishika wumve ibintu byabaye naciye nsanga kubera uyu mupeti nawe yarananotse sana ke ibintu vyama santushe ni numumesha so yarakerebutse nsanga nawe yasinze za kurutire nawe yagiye sati yarahamagaye abapeti bashobora gutamba indirimbo nzanje nibaduge kuri stage nawe yagiye ubwa mbere nsanga sati yajije kumuha amarori kubera yabaye wa mbere yamwemeje yamwemeje urumva so twari tukiri abana bato cyane nibyo by'imiziki sinibaza yuko mugabo urumva hari akantu kaga connection nyine tuzumva imana nyene ntibura hica nyene nuko tutabibona nyene abisi so urumva aramuha amanuze nyamarori urumva nkiyo ni souvenir kandi gushino sara cibuka kandi komeye cyane ndibaza ko na Sadbest araciye yibuka nawe byoce cyane kubona rero umwanya naho twarakuze tumukunda kandi tumwumviriza cyane aduha amasouvenir atuma tukora n'ibintu by'ibitangaza ubu naho twaba twicaranye muri Buja FM twakoze igikorwa wiyumva gute za ndoto zawe zo kuvuga ati Sadbi one day narasimba za kutire twarabimubwiye iyo histoire nayo yari yibuka neza kwa kameze guca ahantu henshi kandi hari kera ariko twaramusubize ni kera cyane ariko iyo show ndayibuka yibuka tugiye makamba abapeti bagasimba kurutire bakaza kuraba Sadbi gusa urumva aragapeti kari gashapu ibaze ndatwenga urumva ndaryoherwa cyane numvise ikintu kibaye ari nka best yes ni desi za ndoto zanyu niyo mpamvu nabanje ndavuga ati ni nka blessing kuri donc byatanguye kera mu maraso ariko urumva ubunye byaragiye hanze so novuga yuko gukorana nawe ni ikintu gikomeye cyane muri twebwe ni ikintu gikomeye cyane mu muziki ndundi ni ikintu gikomeye cyane ku bafana bacu ni ikintu gikomeye cyane mu majambo make ego mumaze gukorana n'abarinzi atari bake za ndoto zanyu mwashaka zirashise mwarakoze na Alvin Smith indirimbo yise mufana irakunda niyo novuga ko ndirimbo cyane yashobora kumenyekana mwebwe umugwi wanyu ubu naho za ndoto zanyu wa muririmbyi mwagenda gusima amakrotire mugasaba urusha muhira uno munsi za ndoto zirashise muri mwebwe mwari muzi ko one day muzoririmbana na Sadbi mukaja muri studio deja ho nyene uvuze umbajije ngo wari uzi ko kuzoririmbana na Sadbi deja sinenzi ko nzoba umuririmbyi ariko maze kubona tsindagiye muri kategori y'abaririmbyi iyo ndoto naciye ndayigira ti ndifuza kurimbana na Sadbi je nakubeshe gushika ubuye narimbanye na Alvin Smith narimbanye na Sadbi jewe kweri indoto zanje zo gukorana na Sadbi je zashitse kabisa kweri novuga ya blessing naho uri ku muziki uza ndoto zawe zarashitse kuvuga ngo naho nori ku muziki ahubwo ya novuga ahubwo ku kintu cyo kuvuga ngo ndikonda ngo ndacafise ngo indoto ngo naka ngo indasigaye baba indasigaye kweri jema mzasha bless naho usigaye kweri naho usigaye kabisa yari Sadbi je nashitse kwa Sadbi za ndoto tayari reka rero mvuga focus ngere ku byo wanje nanje mvuga ati ngomba nkore ubwanje na mugenzanje wa MUZIK kuko collabo kabisa nawe urabibona Sadbi umaze guha collabo barinzi benshi batandukanye warabahaye impano
benshi cyane barize byinshi kuri wewe bano basura abonye bafite impano kuri wewe mani ingana gute nkuko nakubwiye impano yabo iratomoye sijina baza no kujija abantu barababona bumva je nkiba postinga ndabazi ariko neza akarumva kangoma kabo ariko maze kuba postinga tumaze kugira muzanye na management yabo kize post ya mbere numva ko peti barakaze studio urumva jari urumva tana yaremewe n'abafana deja agenza ku blessing atu pole tuko showeko yes murambwe studio indirimbo ngira sose indirimbo irakunzwe challenge ino ndirimbo benshi cyane bagiye kuyikunda kwanza novuga cyane muri refre refre ni hagati ya Sadbi cyane na ide yazanye nde igikorwa ahanini cyari kiyobowe na staff yose yari muri studio kuri Joel as a producer Joel ashaka gushaka ni gishinwa gushaka everything ukazana amajambo so tugashiramo so tukagirante byose ama staff yose yagiye hamwe chorus uza kumva harimo jewe harimo n'aba star bacu nshasha twagiye hamwe twembi